urunani rw'amashirahamwe atatu yashaka ingurane mw'ibanki Ecobank rwari rufise inzu imwe ifise agaciro k'amafaranga y'amarundi imiliyoni amajana 245, ni mu gihe ingurane bashaka yangana n'imiliyoni amajana 4. Nayo impapuro z'inzu y'umuryango wa Vincent Niyubuntu yari ifise agaciro k'amafaranga imiliyoni amajana 460, ikaba iri kw'ibarabara ryitiriwe Rusama inomero 57. Umwe mu babanyi b'umuryango wa Vincent amenyesha ko uyo muryango utigeze umenyeshwa ko hari urubanza uhamagarwamwo muri sentare y'ubudandaji. Iyo sentare yo ikaba yabwiye umuryango wa Vincent ko urubanza rwamenyeshejwe uwitwa Yusuf Nibigira, ariko uyo nawe akaba atazwi mu muryango wa Vincent Niyubuntu. Bamwe mu baduhaye amakuru mu babanyi b'umuryango wa Vincent Niyubuntu bemeza ko ari dosiye irimwo igipfungu, cane cane imigenderanire iboneka hagati y'ibanki Ecobank na sentare y'ubudandaji. Kuri bo urwo rubanza ntirwari kuja mu ngiro, mu gihe umuryango wa Vincent Niyubuntu wasavye kwishura Ecobank amafaranga angana n'imiliyoni 175 y'amarundi yarasigaye kugira ideni rihere. Kubona rero urwo rubanza ruza gushirwa mu ngiro kuri uyu wa mbere, babona ko vyoba vyari vyapanzwe kare kugira bikorwe umukuru w'igihugu yahora bibuza atari mu gihugu. Ni mu gihe imisi yose bashaka kurushira mu ngiro, ibiro vy'umukuru w'igihugu vyaca bibihagarika. Uyo muryango warashoboye kwitura ibiro vy'umukuru w'igihugu kubera wiketse ko harimwo ibiturire, haba mu bushikiranganji bari bituye canke muri parquet ikukira sentare isubiramwo imanza ya Mukaza. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bikaba vyari vyarabujije ishirwa mu ngiro ry'urwo rubanza kugira rubanze rwihwezwe neza ibirimwo. Ariko rero sentare y'ubudandaji ntiyashoboye kurindira ivyo yasabwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa mbere baciye baza gusohora uyo muryango. Babiri mu bayobozi b'urunani rw'amashirahamwe yatijwe impapuro z'inzu n'umuryango wa Vincent Niyubuntu, bo akaba ataco binona mu gihe bafise amazu n'ibindi Ecobank yoshobora gufata, ariko ikabandanya iraba iyo nzu. Ivyo bikaba mu bitera amakenga ababanyi b'umuryango wa Vincent Niyubuntu. Nabo ni Jean-Claude Porona na Fabrice Nzoyisaba badasiba gutera ubwoba uwo muryango nkuko bibandanya bivugwa n'ababanyi. Uwuvugwa cane ko yaronse amahirwe yo kugura iyo nzu ku mafaranga make ni General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, akaba yoba agiye kuyigura imiliyoni amajana 250 mu mafaranga y'amarundi, mu gihe iyo nzu yari ifise agaciro k'imiliyoni amajana 460 mu mwaka wa 2014, nukuvuga inyuma y'imyaka 8. Ikibabaza ababanyi b'uwo muryango nuko umaze gusaba kenshi ibanki Ecobank kugira wishura amafaranga imiliyoni 175 yarasigaye kugira ideni ryafashwe na rwarunani rw'amashirahamwe rihere, ariko Ecobank iravyanka. Uwo muryango ukaba washaka ko badasohorwa mu nzu, ariko basigara baraburanya urwo runani ariko bafise aho baba. Ikindi kibabaza aba babanyi nuko abagabo batatu baserukira urwo runani bobo ataco binona. Umuryango wa Vincent Niyubuntu ukaba muri kino gihe uri kuraturatura, abo babanyi bagasaba ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira ico bikoze kugira barenganurwe. Twagerageje kurondera Jean-Claude Karegwa, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu, ariko ntiyitavye telefoni yiwe. Ariko rero amakuru yo kwizera ava mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza ko iyo dosiye iriko irigwa. Twanagerageje kurondera umukozi wa Ecobank avuga ko ari we akurikirana iyi dosiye yitwa François, ariko ntituramuronka.